niko ndani, tunaweza kwenda. Lakini we mama ulikamata wakati ya mingi sana mule mu controle pale ku frontière. Kubera uyu mugabo uyu yabwiye umwaje wa controle ngo je ngo mfise ikintu mwishakoshi yiwanje ngo giteye amakenga. Kwa? Umva nkubwire mwebwe abanyarusange muri abantu babicanyi kabombo ni mwebwe mwinjiza ibiyobyabwenge intwaro mukazinjiza mukazizana ku butaka bwacu ngo ngwiki Jesse no shobora kubahuka gukora ibintu nk'ibyo mwese muri bamwe abanyarusange nta numwe udakwiriye gukekwa ahubwo ukeka ko twibagiwe amabi mwakoze muri aka karere ubu rero ugira ufate ibyabaye muri aka karere ubishira ko jewe mana yanje ninge n'umuryango wanje wababaye uyu munyarusange uzuka ashobora kutumara mpereza hano Dekurira sakoje kandari. Sasa na banduku. Kuna kwa nini? Mnataka geuza bisi yangu fasi ya kugombania. Ariko sinababwiye ko uyu mugore afite intwaro. Ikigwanije ikiye. Jesse nashaka gutwara umushwaro gusa. Yewe. Sikumbe n'umushwaro. Ibi ndio vinafikiaka kila mwenye anacha boga imuongozi. Madam, gose ngusabye imbabazi. Kama kweli tuko na besoin ya amani mu region, binapasha anzia kugisi shewe wote tunakamatana.